Komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe n'amakuru aza gushimikira ahanini ku matora yo muri Nigeria n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Iyo ntambara yinjiye mu mwaka wayo wa kabiri. Musangwe ikaze rero inshuti bakunzira ijwi rya Amerika. Amakuru yaceka tuhere ku mugabane wa Afrika tubabwira ivy'amatora yo muri Nigeria. Hama miliyoni y'abanyagihugu muri ico gihugu bazindukiye uno munsi mu matora ya president ariko ahiganirwa n'abakandida bahanganye ku rugero rutari bwigere ruboneka mu myaka 20 iheze muri ico gihugu. Abahiganwa bompi ni 18 ariko imbere haza batatu basa nk'abanganya amahirwe mu vy'amajwi. Wa mbere ni Bola Tinubu w'imyaka 70 akaba yahoze atwara leta ya Lagos, ni nawe yitoje mu kibanza c'umugambwe uri ku butegetsi APC. Wa kabiri ni Atiku Bakar akaba yahoze ari vice president y'igihugu, yitoje nka kandida w'umugambwe uharanira demokarasi PDP. Uyu mugambwe huza imbere mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nigeria. Wa gatatu nawe azi imbere mahabwa amahigwe ni Peter Obi w'imyaka 61 akaba ahiganya ku kibanza c'umugambwe w'abakozi LP. Uyu mugambwe ushigikiwe cane n'ugwaruka uko ukaba ubangamiye imigambwe yindi ibiri ifatwa nk'yari maze igihe yisangije urubuga rwa politike mu matora yo mu myaka iheze. Amatora ya perezida muri Nigeria abangabanganywe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Muri rusangi abatora barenga miliyoni 87 bakaba batora mu biro vy'amatora 176. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko muri rusangi aho ryageze atatunenge twibonekeje muri ano matora, ariko ko nko muri leta Lagos iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria no muri leta Kano iri mu buraruko bwa Nigeria ibikorwa vyo gutora vyatanga bitevye bivuye ku bikoresho vyose bitari bwakwire. Muri Nigeria mwomenya ko abatora kenshi batanga amajwi yabo bafatiye ku bishobisho vy'ubwoko bakomokamwo n'idini begukira. Muri rusangi hari ubwoko 250 aho bashi mu basangiye ubwoko bumwe bari mu buraruko bw'igihugu bwiganjemwo abari mu idini rya Islam. Aba bakaza bakurikirwa mu bwinshi n'ababa mu manuko bw'igihugu biganjemwo abakirisu. Nkuko ibwirizwa nshingiro rya Nigeria tegeka Perezida Muhammadu Buhari w'imyaka 80 agiye gukinjura ku butegetsi bw'ico gihugu inyuma ya manda ziwe zibiri zaranzwe hanini n'umutekano muke hamwe n'ubukene. Uzosubira Muhammadu Buhari ku ntebe ya Perezida wa Nigeria muri ano matora azoje ku butegetsi bw'igihugu kibangamiwe n'ubukene, umutekano muke, agaciro k'ifaranga gatera gatosekara n'ibindi bibazo. Ivyavuye mu matora bikaba bizomenyekana mu ndwi zibiri ziri imbere. Umuryango umwe bwa Buraya watangaje ko wafatiye ibindi bihano impande zitandukanye zagirizwa kugira uruhara mu ntambara y'Uburusiya bumaze umwaka butanguje muri Ukraine. Ibihano bishasha vy'umwe bwa Buraya vyega muri rusangi impande 121 zirimwo abantu ku gatwe kabo, amashamwe 96 y'Uburusiya arimwo aya leta nayigenga hamwe n'amabanki atatu y'ico gihugu. Umwe bwa Buraya bwahanye kandi inganda indwi za Irani zikora indege z'ingwano zitagira umudereva. Umwe bwa Buraya bwemeza ko indege zakozwe n'izo nganda ziri muzo Uburusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero ku butaka bwa Ukraine. Umuryango umwe bwa Buraya muri ivyo bihano bishasha ukaba wategetse ibihugu vyose bigize uwo muryango guhagarika kudandaza mu Burusiya ibikoresho vyose birimo ivyuma, amamoteri y'imiduga n'indege n'ibindi bikoresho bihanitse bikenerwa mu buhinga bwa none. Ibitangazamakuru bifatwa nk'ibikorera inyungu z'Uburusiya birimo ahanini citwa RT na Sputnik vyatswe impusha zo gukora ku butaka bw'umwe bwa Buraya. Ibihano bishasha vy'umwe bwa Buraya muri ivyo bihano vyasavye bishimitse ibihugu bigize uwo muryango kwerekana neza umurongo ku yundi ubutunzi bwose bw'abakire bashigikiye Uburusiya, gutyo bugafatwa nta gihugu na kimwe c'umwe bwa Buraya cemerewe gutanga visa kubahanywe n'ubumwe bwa Buraya. Ibihano umwe bwa Buraya bwafatiye Uburusiya na basomambike babwo bigize vya 10 kuva intambara yabwo na Ukraine itanguye. Umukuru w'umurwi nshingwabikorwa vy'umwe bwa Buraya
Burusiya yavuze ko ibihano vy'iyi ncuro bikarishe gusumba ibindi vyose uwo muryango wafatiye Burusiya n'abari ku ruhande rwabo. Yagize ati twahashije Uburusiya twongera dukaza igitsure n'igitugu ku mpande zigerageza kuburizamwo ibihano vyacu. Ubumwe bwa Buraya busozera itangazo ryabwo ry'uno wa gatandatu bugira buti tuzobandanya twotsa igitutu Uburusiya gushika Ukraine ibohotse ikiyambura agasomborotso ku Burusiya. Aya makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari twongere tugaruke ku vy'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ejo kwa gatanu yarumanije umwaka itangura. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon bivuga ko ino ntambara yavyaye impinduka mu vyo kwikingira umutekano kandi ko Uburusiya bwemera canke bwanka bwatsinzwe. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryateguye mu Congereza murayisomerwa na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Mu kiganiro cyihariye Lieutenant General John Korashevsky, umugaba w'ingabo za Amerika zikorera mu gice cy'uburasirazuba cy'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana wa OTAN, yavuze ko ibijyanye n'umutekano mu Burayi byahindutse. Ubwo umuhate w'intambara y'Uburusiya watangiraga gufata isura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje ibihumbi by'ingabo z'inyongera mu Burayi, mu gihe ibihugu by'Uburayi byegereye akarere k'intambara nabyo byongereye ingengo y'imari y'ibikorwa by'ubwirinzi. General Korashevsky ati iki ni ikintu abanywanyi n'abafatanyabikorwa bacu bose bafata nk'intambamyi nyayo, kandi ubufatanye hano bwaragutse cyane kuruta ibyo nigeze mbona mbere. Leta y'Amerika imaze guha Ukraine inkunga ya gisirikare ifite agaciro kabarirwa muri miliyari 20 z'amadolari, inkunga ingana n'iyatanzwe n'abandi banyamuryango ba OTAN basigaye bose uyibumbiye hamwe. Ibihugu bya Estonia na Latvia bihana imbibi n'Uburusiya byakoresheje 1% by'umusaruro mbumbe wabyo mu gutera inkunga Ukraine. Minisitiri w'ingabo wa Estonia Hanope Fukur yabwiye ijwi rya Amerika ko ingengo y'imari igenewe ubwirinzi yazamutse kugera kuri 2.8% by'umusaruro mbumbe w'igihugu uyu mwaka, kandi ziyongera kugera kuri 3.2% umwaka utaha. Yagize ati dusobanukiwe neza ko buri gifaru gishenywe muri Ukraine gisobanuye ko umwanzi yegeye imbere asatira imipaka yacu h'igifaru kimwe. Nyamara ikusanya bitekerezo ryagaragaje ko umubare w'abanyamerika bashyigikiye uguha Ukraine intwaro wagabanutse kuva kuri 60% mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize, ukaba ugeze kuri 48%. Hagiye kandi haba kugabanuka gukeya mu bagize inteko nshingamategeko bashyigikiye inkunga ku ntambara yo muri Ukraine. Uko kugabanuka hanini kuraturuka mu majwi y'abanyamuke b'abarepublikani nk'uko bitangazwa na Bradley Bowman wahoze mu ngabo za Amerika, ubu akaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe iby'ingufu za politiki n'iza gisirikare mu muryango uharanira kurengera demokarasi. Ingengo y'imari ya Amerika mu by'umutekano yatanzwe kuri Ukraine iragera kuri miliyari 30 z'amadolari, iyo Bowman avuga ko ijya kungana na 3.5% by'ingengo y'imari yose y'urwego rw'umutekano y'umwaka w'ingengo y'imari. Bwana Bowman aganira n'ijwi rya Amerika kuri wa kane yagize ati none niki turimo kuvana muri ako 3.5%? Navuga ko turimo kubuza Perezida Putin w'Uburusiya kugera kuri nyinshi mu ntego ze kuri Ukraine. Turimo gutanga ubutumwa bw'ingenzi cyane ku isi yose ko Amerika atari igihugu kitagira aho kibogamiye, kandi itazicara ngo irebere mu gihe ubutegetsi bw'igitugu bugerageje guhindura imipaka mpuzamahanga bukoresheje ingufu za gisirikare. Ibyo kandi bigakorwa nta musirikare n'umwe wa Amerika ushyizwe mu kaga. Umwaka ushize Uburusiya bwagenzuraga 25% by'ubuso bwa Ukraine mbere y'uko ingabo za leta ya Kiev zibuhindukiranye zikabusubiza inyuma. Ubu akarere kagenzurwa n'Uburusiya karagabanutse kugera kuri 18%, mu gihe abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi n'abahoze ari abategetsi bizera ko Ukraine izabasha kwinjirana ubwirinzi bukomeye bw'Uburusiya hamwe n'intwaro zigezweho iki gihugu kirimo kubona. Izo zirimo nk'ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard 2 byakorewe mu Budage hamwe n'ibya Challenger 2 byakorewe mu Bwongereza. Major Nick Bridges, umukuru w'itsinda ry'ingabo zihora ziteguye z'Ubwongereza muri Estonia, ati urugamba muri Ukraine ruzatinda, kandi igikenewe nuko ukeneye igifaru kiremereye nka Challenger gishobora kwihagararaho. Uyu musirikare mukuru yongeraho ko ibi bifaru bibasha kwihanganira kuraswaho kenshi, mu gihe ibya T-72 byo mu gihe cy'ubumwe bw'Abasovieti Ukraine irimo gukoresha byo bishobora gusenywa birashweho inshuro imwe.
Mu gihe Uburusiya bugaragaza ibimenyetso byo kugaba igitero gishya kuri Ukraine, abategetsi ba Amerika basobanura amayeri y'urugamba ya leta ya Moscow nko kujugunya imirambo mu mashini z'ikinyama. Bwana Colin Carr uyobora ishami rya politiki muri Minisiteri y'Ingabo ati nabyita ko intambara bashaka kuyihindura nk'iya Bakhmut, aho barimo gutakaza amagana y'abasirikare buri munsi ngo bigarurire uduce duto cyane tutanafite kinini dusobanuye mu rugamba. Aha Bwana Colin Carr akaba yakomozaga ku bitero bikomeye byo kugenzura umujyi wa Bakhmut bimaze kugwamo abasirikare benshi b'Uburusiya nyamara bagenda bigarurira uduce dutoya cyane. Bwana Carr aganira n'ijwi rya Amerika ubwo yari ku biro bikuru by'ingabo Pentagon muri iki cyumweru, yavuze ko kohereza intwaro muri Ukraine nk'ibifaru biva mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigamije gufasha iki gihugu kurwana mu buryo butandukanye n'ubw'Abarusiya mu rwego rwo guhindura imbaraga n'amayeri byakoreshwaga ku rugamba. Uyu mutegetsi yavuze ko Putin yagiye abara nabi kenshi muri uyu mwaka ushize byateye ugutsindwa k'Uburusiya mu migambi yabwo irimo kwiyomekaho Ukraine ikinjizwa mu bwami bw'Uburusiya, kimwe no guca intege umuryango wo gutabarana wa OTAN. Bwana Carr ati hari ikintu kimwe rwose cyasobanutse neza, kandi cyo ni uko Uburusiya bwamaze gutsindwa. Mu Burundi uburovyi bukorerwa mu kiyaga ca Tanganyika bugiye guhagarikwa mu kiringo c'amezi 3. Ubuyobozi bw'uburovyi muri ico gihugu butangaza ko ari mu ntumbero yo kuraba uko amafi n'indagara vyosubira kurwira. Inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Iyo ngingo yo guhagarika uburovyi ihuriweko n'ibihugu bine: Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburovyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvain Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023. Tout ce qu'on veut, c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche. Ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga c'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburovyi. Yamara abarovyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva akamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira akamaro abarovyi gusa, ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi. C'est ça mon appel vibrant à tous les acteurs de la filière pêche. Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarovyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga ca Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba. Ubuzima bwacu bwetwe gusa bushobora guhagarara, nta kandi kazi dufise dukora muri iki kiyaga Tanganyika. Niho turondika y'abana, niho dukora raso iwayo kugira ngo umuryango ubeho. Nakura kugera ubu nakuze mbona ataruzi gugagwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika nibwo rudutunze twebwe uko tubona, hamwe bugaye amezi 3 bazaba ducaye umukanda mu abana no guhera n'inzara. Nibwo kazi dukore hanyuma Tanganyika bagugare. Kubijanye no kuba abarovyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho. Basaba ko bobanza kuganirizwa n'abajejwe igisata c'uburovyi bagashikiriza ibibazo byabo. Icyumviro tubona nuko iyo ngingo kuba kugura mu kwezi kwa gatanu nuko babone kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubisura, bakadukoresha inama natwe tukabisura, igabanya igihugu nitwe tugize leta. Ayo mato yo yameneka bari ku musozi mwarateguye ko muri ubaha yandi mato igihe basubiye mu mazi murarabe neza ntihave inzara mu gihugu iriyo. Neza abarovyi barazi imisi imboga zivukirako, zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kwindwi mu kumunani. None wabona bugaye imisi y'induze y'imboga. Ese none ko dukoresha amato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashira iruhande ya Tanganyika tuzoyashira hehe? Ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushirwa mu ngiro, leta ifatanije n'ubuyobozi bw'uburovyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi 3 bataroba nabo babashe kubaho. Rero ku barovyi bangana n'ibihumbi 25-30. None abarovyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo
none twebwe natwe tuzotahirahe muri ayo mezi atatu kariho hantu twari dusoroma muri uruzi yego nta mwimbu uriho rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarovyi ahubwo boduha amafaranga bagafasha urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha mu ayo mezi atatu narwe twasaba yuko mu gihe bagwengere batwugarire narwe nibarabe ikintu cyo tubesaho n'umuryango isi yiwe tugasokorwa nuko twogera kugara ibifasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo nako tubone ico tuzofasha dutungisha wa muryango. Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga ca Tanganyika mu rwego rwo kwitegura aratera kamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorerwe umuti. Gufunga ikiyaga ca Tanganyika byari bisanzwe ari indwi imwe gusa nk'uko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga, akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo c'amezi atatu. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga ca Tanganyika ashiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukorerwamwo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane umwaka w'2022 yemejwe mu nama ya 9 y'abashikiranganje b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 ikigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu gisata c'impunzi sentare y'intara ya commune Kibondo iri mu ntara ya Kigoma ejo yaciriye abatanzania batandatu mu nyororo w'imyaka 15 aba bagirizwa kwica abarundi babiri bo mu ikambi ya Nduta. James Drovin adufitiye ibindi kuri no nkuru. Ku itariki 15 zo muri uku kwezi kwa kabiri turimwo abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania bariciwe inyuma y'inkambi bagirizwa gukubagura no gufata ku nguvu abakenyezi b'Abatanzania aribo baturanyi babo aho barimira nyuma gato y'inkambi ya Nduta. Muri ico cyumweru umuyobozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama yari yabwiye abanyamakuru ko Abatanzania bashika 15 bishe bihoreye abo barundi babagiriza gukubagura abakenyezi babo iyo bagiye kurima no gusenya mu isakwa ryakozwe n'igipolisi nyuma y'iryo sanganya. Abatanzania 10 muri abo 15 bagirizwa gukora iyo mabi barafashwe hama bajanwa kuri sentare ya commune Kibondo kwishura amakosa bagirizwa harimo kuvyura imvururu no guhungabanya umutekano batumye abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta bapfa. Kuri uyu wa gatanu urukiko muri commune Kibondo rwakatiye igifungo c'imyaka 15 mu gasho Abatanzania 6 basanganywe amakosa muri ico gitero. Abandi 4 muri abo bari bafashwe barekuwe nyuma yo kwiregura. Polisi muri commune Kibondo ikomeje gukora isakwa ry'abandi bantu 5 bagirizwa ko bari kumwe nabo bamaze gukatirwa igifungo c'imyaka 15 mu gasho. Ni mu ntumbero yo gushakisha umuti urama mu bibazo by'ubusuma, ubwicanyi, gufata ku nguvu abakenyezi no guhungabanya umutekano vyama vyabaye hafi buri mwaka hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Mu bitigiri dukura kuri sentare nkuru muri commune Kibondo impunzi z'abarundi hafi 83 zifungiwe muri gereza ahitwa Nyamisibye. Abandi bagiye gufungwa bakanyuruzwa, ni benshi bagenda gufungwa kuba ngo umuntu wawe ari mu gasho umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura. Bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye mu ruzi rwitwa Muragarazi ngo bagaburirwa ingona. Sinzi rero yuko ivyo bintu mwe muba mubizi. Ntaho twahungiye, ntaho twavuye, ntaho twaroye. Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe usanga dusohoka kuza kurima, mwe twebwe dutegenda duteka ibigwanisho ugasanga tuciye dufatwa n'abajeje umutekano wa Tanzania ngo twebwe twarabajambazi, ugasanga abajambazi bo nyabo si bafatwa, twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa. Mudufashije ivyo bintu mwamukoze cyane gose. Benshi mu bafunzwe bazira gusohoka inkambi badakurikije amategeko, ubusuma, guhungabanya umutekano, ubwicanyi n'imvururu hagati yabo n'abaturanyi zamazabaye hafi minsi yose. Kuva muri commune Kibondo iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ko bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika tubandanirize ku gakino Kombo Taxi.
Kombo taxi. Kombo taxi. Kombo taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo taxi. Taxi ya Grand Lac. Shafe, uzuko nenzi ko nsanga wagiye. Nose Kombo taxi yawe iri he? Monsieur, sitaki unisumbue sai. We ntumbwire ko afashe konje umunsi kandi aribwo nashaka kujya buko. Rwose ko ushowe ntwari pe. Uzuko nire kwihuta. Uko na mabaruka. Mwaje? Imodoka yawe yapfuye se? Nukuvuga ko ubungubu biri bunsabe kuzenguruka iriya nkanyuri rusange. Unatenda kule. Uende batakukatakata vipande vinakuona wewe. Ubandi bani magura shofe. Iko sawa kufuata wewe information. Sikulikuwa tena mafuyo kule watu ya rusangi waliatake mabuchuruzi ya watu ya Bugo. Na mimi peke nilikimbia nikaacha taksi yangu kule. Ndaira shofe ibyo bintu byabaye. Mara mimi nakufa mie. Kombo taksi yangu nilikuwa maisha yangu inasaidia familia ai. Wewe. Ibi ntabwo bintunguye zira n'impyisi. Muri aka karere birazwi ko aribo bantu banaduteza ibibazo. Ni abantu b'abagome. Shofe ahubwo yigira inama rwose nziza yo guhunga. Kuko sinzi niba bari kukurya bagatogo, niba bari kuguteka bisosi, niba bari kukumira bungwe. Hariya. Mie sikuwa yatawaza kama watu ya rusangi wateza fanya vitu kinyama zaidi kweli. Ungeliwa gesi tulikuwa tunatumika nabo kila siku tunatumika. Bieni kuna wakamata sawa ndugu. Mimi naishi wana maisha. Abanyarusangi bibeshyaho cyane. Ntukwiye kujya ubagira icyizere na gitope. Shafe, cyakubayeho birababaje kandi wihangane nta kundi. Ngewe rero ndakomeje rwose ndabona ari taxi je. Umva! Jamaye nka data. Shafe, iyi taxi ntabwo ari yawe. Nini? Ngo bibonye shafe, ni ya taxi yawe. Ura mugoro yitwaye ndamuzi. Ni wa mushoferi w'umunyarusangi kazi. Niko na lota au nisaidie kwa zonyote kidogo paski nisiko na jiretrouver hata Mungu wangu ni hayo shofe nturi kurarota ni Kombo taxi yao haiwezekani ulifae mimi nilikuwa nawezesha lungula juu mbalungusa vitu yote magari nilikuwa na akasa iko makala ni mutabyemera Tony injira urabe n'utuntu twose wasizemwo turacyari mu kunyanya hapana uyu ni umutego rwose nakabuze ni umutego uyu nguyu sirakubwiye kujya witondera abanyarusangi ubu wowe ntacyo ubonamo abantu wabahunze none barinze bambuka umupaka bagukurikiranye kugera ino aba bantu bashaka iki uyu mugabo ariko avuga iki yawe yitonde wa mugabo ivyo bintu uri kuravuga mu mutwe wawe wavyiyumviye neza iyo ushaka kugirira nabi uyu mushoferi mba najabutse ndamuzanye imodoka yiwe sinari kuyigumiza iwacu rusanga akini ni kweli madam sijue nikushukuru aye mamangu niambi kwanza kidogo ulifanyaye urumva ijya kioski yo kuri parking urayibona ndi hajya niko nari nicaye urumva nza mbona urirutse uvuye muri taxi yawe urirutse uca muri kajya gashambu turajabuka niliyokuwa maisha nyene akenge kacega kubita nca ndinjira mu modoka sanga n'urufunguzo warusizemo nca yatsa tara urambona rero nda wangu shofe urimo kunyumva neza embwe njya gupfa ntiyumva ihoni aba bagome bashobora kuba bahisha ikintu mu modoka yawe wakwatsa imodoka ikaguturikana ugahinduka umuyonga Monsieur uwenje sasa unatakiwa nisikie hii ndio mawazo mabaya kujidanganya mnakuwa mshajitiamo ndio inakuwa natuma kila saa mko mnawaziana vibaya mnasema huyu ataniua huyu atanifanyia hiki ile mawazo iko ya bibi ibyo ngubwira bisifuye ivyo nyene na hata makonflisi kuko masinye zisizoshake batu bazuri wangali banakuaka sasa hii geste mama ananifanyia hapa mamangu mimi nakushukuru sana kwa yote mamangu inaonyesha kama hatuko tu ba kolege ya seba shoferi meme region tuko bandugu iriga no munsi ni wewe ejo bishobora kunshikira nanje ukamfasha mama maki hapa sasa mimi narudia kwetu ndiza kubeba ni kudeposit ku frontier mama yo nukuri wo gukora niho mugiyeze niho mugiye shoferi cha kushangaza eke umese wangu sisi mutia jua atakia pasukia mwa gari yangu ariko se bwo koko mwamba bari mu kantwara koko uko mumana tagisi zabuze sitaki ukipasukia yewe bwase koko muransize cyari kiganiro Kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac Kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique.
akanya nga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ano makuru ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diana Ninahazwe, ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya mururanirwa mu byo muri mu byo. MP record, Dr. Mash Production.